yabamenyesheje ko leta nkozi ifise ibanga ryo gutegerezwa kurikirana ineza y'umwene gihugu wese. Aha babwira yuko ujejwe intwaro ategerezwa kwita kumenya ubuzima bw'abanyagihugu atwara kumwene bwifashe mu mice yabwo yose. Hagize abanyagihugu badashobora kuja kwivuza kubera ubukene, hagize abene gihugu barara ubusa, ivyo ujejwe intwaro ategerezwa kubimenya vyose kandi agategerezwa kubafasha kugira ngo ingorane zose bahura nazo ziheze citorerwa umuti. Yababwiye yuko abajejwe intwaro bategerezwa kubungabunga gufata neza abene gihugu hakurya batwara amagi, ati kuko abene gihugu aribo vyose bihagazeko, ni nabo banabashizeho, ni nabo vyose ibikorwa vyabo nivyo bivamwo n'amafaranga yo kubahemba. Ati rero umwene gihugu arimwo vyose, nico bituma mutegerezwa kumubungabunga. Yanababwiye kandi yuko leta nkozi ariyo ijejwe gukurikirana ibijanye n'amafaranga, gukora amafaranga no kuyakurikirana kungene bariko barakora mu gihugu. Aca rero arabereka ukungene ivyo bintu bitanu leta nkozi ijejwe nabo bategerezwa nabo nyene kubishira mu ngiro nkuko ariyo bayiserukira aho baherereye. Yaberetse neza umwe wese ukungene ategerezwa gukora, umwe wese ukungene ategerezwa kuba umuvyeyi kandi umukozi w'intara, wa komine, wa zone, w'umutumba, w'agacimbira imbere w'urugo rwiwe. Mu nyuma rero amaze kubereka neza urwo ruhara ico leta ibitezeko nico abene gihugu babatoye babitezeko, yahavuye arangiza baganira ku bijanye na cakiza ca corona. Aha yabashimiye yuko bifashe neza bakakigwanya ku buryo uno munsi mu gihugu ico kiza cagwanijwe koko biboneka, ariko aca babwira ko batoryama umukondorazosi ko ico kiza kikiriho, ko bategerezwa guhimiriza abene gihugu kandi bakaraba neza ko bariko bashira mu ngiro ingingo zose zafashwe zo kurwanya ico kiza, na cane izafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya kiza sida. Yarangije abasaba kuja gutwara ubwo butumwa kubushikiriza abatari ngaho, gushikaho umwene gihugu wese azomenya neza icarico leta nkozi n'uruhara rwiwe mu kuyishira mu ngiro.